ndiko ndajabuka uruzi ariko ugo ruzi nta kintu na kimwe cyo kuyunguruza like cyo kujabuka nakoresheje yaba ubwato canke ikiraro ariko ugo ruzi ndarujabutse ntarinze kwitosa no kuvuga amazi ntiyangiyeko bibaza ko ugo ruzi rumeze gute canke ndarujabutse gute ugo ruzi ndagusavye wiyumvire ntiyumvire gusa inzuzi ubona ngaha mu Burundi ivyo wowe umaze kubona ubwenge bwawe ubu like wiyumvire gushika kure sivyo bibaza ko ugo ruzi rumeze gute ndarujabutse gute ugo ruzi ko novuga ko no kwishura umuyaga yego iyo bangaburiye ndiyongera ariko nihenze nkanwa amazi mba mpfuye bibaza ko noba ndiki uwo burungu ry'abaturage noba ukirongoroye indya warukurajya mfise amacumu abiri ariko ayo macumu yanje ntiyica kandi ntakomeretsa bibaza ko noba ndiki nayo macumu niki ni birakoye bari impene amahembe y'impene Hello abakunzi ba Roy TV ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV Burundi. Uno musi uri special naguteguriye street quiz ya Devinet nibaze bitatu uno musi si bibiri. Ubitoye cha ndaguha 15000 utoye bibiri ndaguha 5000 ariko bisaba ko bitora vyose kugira ngo ndaguhe ibihumbi 15 nibaze bitatu vyonyene vya Devinet ukumva inyishu ushire muri commentaire wumva ivyo bari kwishura hama namara guheza ndaza kuba collection uko mwari kwishura mugumane natwe uriko kugira abonnement wotarakanda kuri subscribe ugira na j'aime wongere ugire partage kugira ngo ino quiz ishike kure hashoboka n'abandi bashiye muri commentaire kumva inyishu bari kwishura reka tujye shona street quiz ya Devinet Bella Shaka Roy TV Burundi reka dutangure biterera safi meze neza sawa ndashima amazina yawe nitwa Nizigama Celestin Okay, Nizigama Celestin nanje nitwa Bella Shaka journalist wa Roy TV ndiko ndakora utubazo tumwe barabara n'utubazo dutatu ndakubaza udutoye ca ndaguha 15000 utoye tubiri ca ndaguha 5000 ariko utoye kimwe nta n'icumi ndaguha bikunaniye vyose uca wihangana uri tayari ego ndi tayari vrema sawa akazi kambere umurikirane kugira ngo wishira wamaze kumva sawa ndiko ndajabuka uruzi sivyo ariko ugo ruzi mu kurujabuka nta gikoresho na kimwe cyo kujabuka nkoresha yaba ubwato yaba ikiraro kandi ugo ruzi ndarujabutse ntarinze gutoha like narinze gutoha nyine amazi ngo anjeko wibaza ko ugo ruzi ndarujabutse gute okay nibaza ko ugo ruzi ndagufata nibaza ko ugo ruzi woba urujabutse iyo ufashe indege iyo ufashe indege niko no bivuga mu majambo make mu bisanzwe nta ndege nafashe ndajabutse nyene nuruzi njabutse ariko ugo ruzi sinitoheje kandi simfashe ubwato kandi sinjabutse ikiraro ariko ndarujabutse ugo ruzi wibaza ko ugo ruzi gwa rumeze gute no rujabuka gute nibaza vrema ko oba hari kiraro ko nta kuntu wojabuka uruzi yatakiraro kihari yego ikibazo gira kabiri iyo ndiye ndiyongera ariko nihenze nkanwa amazi mba mpfuye bibaza ko noba ndiki kanwa amazi wowe uvuye ikibazo kiragoye vrema imvire subiramo twumve iyo ndiye nukuvuga iyo bangaburiye ndiyongera ariko nihenze nkanwa amazi mba mpfuye bibaza ko noba ndiki Okay, ikibazo cyanyuma rero mfise amacumu abiri ariko siniyica kandi sinkomeretsa wibaza ko noba ndiki subiramo mfise amacumu abiri ariko nubwo mfise amacumu abiri siniyica kandi sinkomeretsa wibaza ko noba ndiki intama turacabandanya na street quiz ya Devinet biterera sawa amazina yawe nitwa Kayibera Jean Dodieu Okay, Kayibera Jean Dodieu nanje nitwa Bella Shaka journalist wa Roy TV ndiko ndakora utubazo tumwe barabara utubazo 3 ndakubaza udutoye nka kwa 15000
utoye tubiri nkaguha 5000 udatoye na kamwe nta kundi uca wihangana. Uri tayari? Yego. Unkurikirane neza. Yego. Akabazo ka mbere karavuga gati ndiko ndajabuka uruzi, ariko urwo ruzi nta kintu na kimwe cyo kuyunguruza like cyo kujabuka nakoresheje, yaba ubwato canke ikiraro, ariko urwo ruzi ndarujabutse ntarinze kwitosa, ni kuvuga amazi ntiyangiyeko. Bibaza ko urwo ruzi rumeze gute canke ndarujabutse gute urwo ruzi? Ndagusavye wiyumvire, ntiyumvire gusa inzuzi ubona ngaha mu Burundi, ivyo wowe umaze kubona ubwenge bwawe ubu like wiyumvire gushika kure, sivyo? Ubaza ko urwo ruzi rumeze gute, ndarujabutse gute? Urwo ruzi ko novuga ko no kwishura ni umuyaga. Ni Umuyaga. Umuyaga? Yego. Ikibazo kigira kabiri. Iyo bangaburiye ndiyongera, ariko nihenze nkanwa amazi mba mpfuye, bibaza ko nabandi iki? Urukwavu. Ndi Urukwavu. Urukwavu? Yego. Ikibazo cya kabiri. Mfise amacumu abiri, ariko ayo macumu yanje ntiyica kandi nakomeretse, bibaza ko nabandi iki? Intama. Intama. Intama? Yego. Sawa, utubazo ntiwadutoye. Turacabandanya na street quiz yacu ya Devinet. Bite rero? Sawa. Amazina yawe? Nziza Fiston. Fiston, ongeza akajwi. Nanje nitwa Bella Shaka, journalist wa Royal TV Burundi. Ndiko ndakora street quiz, nutubazo tunyibarabara, nutubazo tutatu ndakubaza. Udutoye nkaguha 15000, utoye tubiri nkaguha 5000, udatoye na kamwe uca wihangana. Uri tayari? Ego. Akabazo ka mbere, unkurikirane neza. Ndiko ndajabuka uruzi. Ariko urwo ruzi nubwo ndiko ndarujabuka, nta gikoresho na kimwe cyo kujabuka nkoresheje. I mean, nta bwato, nta kiraro. Ariko urwo ruzi ndarujabutse ntarinze no kwitosa, nta mazi yangiyeko. Wibaza ko urwo ruzi narujabutse gute? Habari ikintu cyagufashije kuhajabuka? Oya, nta kintu na kimwe nakoresheje cyamfashije, ni jewe nyene njabutse. Nta bwato, nta kiraro. Wibaza ko nabanda najabutse gute urwo ruzi? Oba wagurutse. Noba? Wagurutse. Ikibazo kigira kabiri. Iyo bangaburiye ndiyongera, ariko nihenze nkanwa amazi mba mpfuye, bibaza ko nabandi iki? Uwo burongoroye indya wari kurajya. Noba? Ukirongoroye indya wari kurajya. Kurongorora bisigura? Amazi unyweye akaca avangana n'izo ndya ntiziba zigifise burya nani ntiziba zigikwije basi shimikema ntiziba zigikwije. Okay, ikibazo ca nyuma rero. Mfise amacumu abiri, ariko ayo macumu yanje abiri ntiyica kandi ntakomeretse, wibaza ko nobandi iki? Subiramo ikibazo. Mfise amacumu abiri, ariko ayo macumu yanje ntiyica kandi ntakomeretse, wibaza ko nobandi iki? Banshikirana yuko. Sawa rero reka tugushimire, ibibazo ntiwabitoye. Bandanya ugumane natwe, turacabandanya. Bite rero? Ni sawa. Amazina yawe? Neyimana Jerome batazira Opeji. Opeji. Nanje nitwa Bella Shaka, journalist wa Royal TV. Ndiko ndakora utubazo tunyibarabara ari two street quiz, nutubazo tutatu ndakubaza, udutoye nkaguha 15000, utoye tubiri nkaguha ubuho ni watora kamwe ndaguha 5000 vraiment. Kubera yuko ikibazo byabaye ingoma. Unkurikirane neza kugira ngo wishure, sivyo none? Ikibazo cya mbere kiravuga giti: ndiko ndajabuka uruzi. Urwo ruzi rwanje ndiko ndajabuka, nta kintu na kimwe cyo kujabuka nkoresheje, yaba ubwato canke ikiraro. Ariko urwo ruzi ndarujabutse ntitohesheje. Urwo ruzi rwa rumeze gute? Ndarujabutse gute? Uruzi ruba rumuserege. Nkabagusimba nk'umuserege nyene utoye nkasimba. Ubaye utaruka umuserege. Ikibazo kigira kabiri. Iyo bangaburiye ndiyongera, ariko nihenze nkanwa amazi mba mpfuye, wibaza ko nobandi iki? Isihiri. Isihiri. Abatazi isihiri ni iki basigurira? Bene kakabe baboroye batunze mu nzu. Ikibazo kigira gatatu. Mfise amacumu abiri, ariko ayo macumu yanje ntiyica kandi ntakomeretse, wibaza ko nobandi iki? Nayo macumu ni iki?
opeje gerageza. Ngere yumvira gatoya. Jeni birakoye bari impene. Impene? Amahembe y'impene. Amahembe y'impene? Okay, utubazo ntiwadutoye. Mugumane natwe ndatanga inyishu mpejeje Sweet Quiz yanje mwumve uko mwari kwishura. Turacabandanya n'utubazo twacu, mugumane natwe bite rero. Nesa. Amazina yanyu? Twirankunda Valente. Valente. Nanje nitwa Bella Shaka, journaliste wa Roy TV, ndiko ndakora utubazo two mibarabara. N'utubazo tutatu ndakubaza, udutoye nkaguha 15,000. Utoye kamyo ubu ndaguha 5,000. Uri tayari? Akabazo ka mbere. Ndiko ndajabuka uruzi, sivyo? Ariko ugo ruzi ndiko ndajabuka nta kintu na kimwe cyo kujabuka nkoresheje, like ubwato canke ikiraro. Ariko ugo ruzi ndarujabutse narinze kwitosa, no kuvuga nta mazi yangiyeko. Ugo ruzi gwa rumeze gute no bandarujabutse gute? Ubaza ko no rujabuka gute ugo ruzi? No bandarujabutse? Baguhetse. Bampetse? Cyangwa utarutse? Ntarutse? Okay, ikibazo kigira kabiri. Iyo bangaburiye ndiyongera, ariko nihenze nkanwa amazi mba mfuye. Ubaza ko no bandiki? Iryo ni iziko ry'umucanga. Iziko? Hajya umucanga bagwa ucana je naza basutse mwamazi ko ucuzima babandanje bashiramo inkwi utitawa. Ikibazo cya gatatu. Mfise amacumu abiri, ariko ayo macumu yanje ntatobora kandi like ntakomeretsa kandi ntiyica. Ubaza ko no bandiki? Subiramo. Mfise amacumu abiri, ariko ayo macumu yanje ntiyica kandi ntakomeretsa. Ubaza ko ayo macumu yo bariki? Amacumu atica kandi atakomeretsa. Abiri. Wapi kabisa amacumu adatuba katica nanje ntayonze. Ibibazo bibiri ntiyabitoye, ariko ikibazo kimwe yagitoye. Reka rero ntangiye correction y'ibibazo vyanje vy'uno munsi. Mwabonye ko umwe atoye kimwe, namwemereye ati nukuri no atora kimwe ndaguha bitanu, kandi mwabonye yuko nayamuhaye. Ngomba rero ndabahe inyishu mwumve ukuntu mwari kwishura. Ikibazo ca mbere cavuga giti: ndiko ndajabuka uruzi, ariko ugo ruzi rwanje mu kurujabuka nta gikoresho na kimwe cyo kujabuka nkoresheje, yaba ubwato canke ikiraro, kandi ndarujabutse ntarinze kwitosa. Wibaza ko ugo ruzi rumeze gute? Ndarujabutse gute? Nene nabwiye nti uri kurishura ntivuye gusa inzuzi ubona ngaha mu Burundi. Ugo ruzi n'uruzi rumaze kuba glace. Abantu mukunda gukurikirana ibintu byo mu bindi bihugu, hari uruzi rwa nk'ibarafu rukaba glace. Rero ugo ruzi mu kurujabuka urirenganira gusa ugatambuka, nta bwato nta kiraro. Iyo niyo nyishu wari kwishura. Ikibazo kigira kabiri: iyo ungaburiye ndiyongera, ariko nihenze nkanwa amazi mba mfuye. Inyishu yari umuriro. Umuriro uri kurongerezamo amakara canke inkwi uguma waka, ariko wihenze ugasuka nk'amazi umuriro uba ucuzima. Ikibazo cya nyuma: mfise amacumu abiri, ariko siniyica kandi sinobora, like sinkomereza. Inyishu yari isaha. Isaha ifise utuntu tubiri tumeze nk'amacumu, ariko ayo macumu ntiyica kandi ntakomeretsa. Izo nizo nyishu ari gutanga muri no Sweet Quiz yanje ya Devinet. Mugumane natwe mwe washize muri commentaire. Merci beaucoup. Uriko kugira abonnement ya Bella Shaka Roy TV Burundi. Behind camera ni Pacifique adufasha kugira ngo ama image abashikire ari meza. Reka tumubwire nti courage mu kazi kawe. Bella Shaka Roy TV weekend. Ciao ciao. Roy TV.